Amahoro n'Imana bane namwe inshuti nawe bakunzi mukurikirana Ashali TV aho murereye hose ku mpande zine z'isi. Izina ryanje ni Elma Love mwarimu umutadebukirwa. Imbere yuko mvuga byinshi reka mbane ndakwifurize umwaka mushasha mwiza, turangizanye neza ndetse dutangure n'uwundi turi impunda marembe. Tunashimira Imana yuko yahadushikanye ndetse igire twereke n'undi mwaka. Si benshi babishitseko, si benshi baronse iba kugira ngo turonke itariki turi kumwe twese canke tuyibone, tuvuge ati turashikanye impwemu z'abazima turi muri kino gihe tumeze neza. Ariko rero si ivyo gusa, nafashe microphone kugira ngo nkuyagirike, nafashe microphone kugira ngo ndakumenyeshe iki ni ibintu bimeze neza ndetse no kurangiza umwaka tumeze neza. Turi itariki 31 z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2021 aho umupasteri asanzwe akunzwe cyane canke Prophet Joshua yashikirije akanya kuba ndetse namenyesha makuru kugira ngo atangaze vyinshi cyane ku bintu yateguriye abene gihugu canke abakirisu bose aho bava bakagera kuri no tariki ya 31 ndetse n'izindi tariki zikurikira nza kubamenyesha. Uti byari bimeze gute? Twahuriye twese hamwe ku rushengero rwitwa Ashibuki riri muri quartier 10 mu Ngagara. Ego ni hafi ya UGL, sivyo? Ndibaza yuko benshi barahazi kuri universite UGL. Ariko ntitwari twenyene, hari haje nabandi bakirisu bari baje kumuraba nko bari bamukumbuye, nkuko bari bifuza kumenya byinshi aza gushikiriza kuri uwo mwanya. Ibintu bike cyane nshoboye kubabwira mu ncamake yadushikirije. Yamenyesheje neza yuko uno musi nyene mwiri joro nyene ryo gukesha turangiza umwaka, iri joro nyene ryo kwakira uwundi mwaka mushasha haza kuba hari igitaramo kidasanzwe aza kubandanya ashikiriza canke aza gutanga aho nyene kuri Ashibuki, ndetse haza kuba hemerewe umuntu wari we wese kwinjira. Hamwe bakunda bavuga ngo amafaranga yo kwinjira naya, oya hoho nta mafaranga yo kwinjira ahari, ahubwo ngo ubuntu bw'Imana bwonyene bwahakurungika uzoba wamaze gusa kuriha, aho bizoba vyakunze neza yuko ushobora kurangiza umwaka uri ngaho. Si ivyo gusa, yatumenyesheje neza yuko urutonde rwo kugira ngo igitaramo kibandanye ruzokomeza. Ku munsi wejo naho hazoba hari gusangira n'abana bo mwibarabara canke abana batishoboye bo mu mihingo itandukanye yose y'igihugu canke y'Uburundi ya Bujumbura, aho yamenyeshe neza yuko hazoba hari abana bagera ku 1000 bazosangira nawe. Ariko sina abana gusa, umuntu wari we wese ngo yifuza yuko bosangira kuri uwo munsi wese aratumiwe aho nyene kugira ngo baze basangire nawe umwaka mushasha, ndetse bashobore kwakira umwaka bari mu Mana, umwaka bariko barahayagiza Imana, umwaka bariko barashimira Imana kuba yarahabashikanye. Bimaze kugenda uko ni tariki 2 kandi gitaramo kizosubira kibandanye aho nyene kuri Ashibuki kuva igihe cy'isaha 6 nkuko yabitumenyesheje kugira ngo ibintu bimere neza. Ariko kandi ntiyashikirije ivyo vyonyene, yashikirije neza yuko hazoba hariho dîner prophétique, aho yagisigwe neza ko ari dîner izokora abantu babifuza kuzohaba. Ariko kandi hazoba hari payment canke kuriha kuri price itandukanye kugira ngo ntihaze habe benshi cyane batari bitezwe, ariko hazo habe bajya bo mutima bifuza ko bosubira kwishirana nawe bakayaga byinshi. Inyuma yaho amaze gutanga ibiganiro yishuye ku bibazo byinshi cyane by'abamenyesha makuru bitandukanye. Hanyuma arasubira arafata akanya aganira n'abakirisu bari bahari ngaho. Ibitangaza vyahakorewe muri uwo mwanya muto cyane yaratanze byari bitandukanye kandi byari birenze. Yerekanye yuko amazi iminsi ariko aravugana n'Imana, amazi iminsi ariko yireka Imana ikiramwereka ivyo akwiye gukora, aho yasengeye abantu ndetse yavugishwa ku muntu ukabona neza yuko Imana iri muri we, Imana ikora muri we kandi Imana yerekwa muri we. Njusi na mukunzi wa Ashali TV uri kurankurikirana, nihe handi woja kurangiriza umwaka atari ngaho? Nihe handi woja kurangiriza umwaka atari kuja gushima Imana yuko yahagushikanye amahoro, atari kuja kwakira umwaka mushasha uri kubwira Imana ati Mana mfasha uwo mwaka ndawubemwo, uwo mwaka ivyo wanteguriye binshikire? Ni vyinshi cyane dukwiye gukora. Rero ndabakunda cyane, reka ndabaka gatoye cyane murabe utu video dutoye mutwo nashoboye kuronka ariko arasengera abantu ndetse ariko aratanga ijambo rikomeye cyane. Murakoze. Yari
Elma Love mwarimu nsubira ndabifuriza kandi kurangiza umwaka neza je ndameze neza hanyuma umuntu nkuko musanzwe mu nkondo umuntu ashaka nanje kuma kamap atonera mvuye ko iyo onya kugira ngo nkitswe hama muhamagaye nanje dusangire umwaka tumere neza nkuko dukuna twese. I love you. Mbega ni iki agiye gukora muri no minsi aho ukera ejo nahakurikira ku munsi wahiga ejo, mbega uragomba kubimenya. Kaze rero telefone yawe wegere na mashine yawe ukunde ugira icyo wumvise. Ofete turamukita n'amahoro cyane. Uragomba kubaza mbega ko mwateguye inoveye mukaba mwayiteguriye ngaha muri kino kibanza, mbega ni iki mwoshobora kubwira abakristo ngo bikunde baze kwirabira ubwiza bw'Imana? Icyo tubabwira ni kimwe icyatumye twinjira ikibanza kinini nikora ko twagomba ko bose bashikirwa twari kubikorera aho dukorera mu ishengero, ariko kino kibanza twakira tubona ko cyo kwakira abantu benshi bashoboka naho tuzi neza ko bashobora kurengana kino kibanza. Icyo ni cyambere. Cya kabiri nuko ni byiza gusenga, ariko ni byiza cyane gusengana n'umukozi w'Imana. Ibaze rero uri umunyamasengesho umaze iminsi usenga uri mu gihe cha Eliya amabagwa yakajye ko gusengana na Eliya resulta nizo bazimya. Usenganye na Eliya imvura imanuka ngaho nyine, usenganye na Eliya umuriro umanuka ngaho nyine. Niyo difference sugibone na mukozi w'Imana adasanzwe abaho ari Imana idasanzwe ihitamo guhindura abantu mu bishaka, ariko ku muntu wese ariko arangira tuzo kubitangura. Ibaze uri umunyamasengesho hama ubayeho igihe cha Eliya wari gusengera gusengana na Eliya kuko Eliya ari muri kadri y'abantu bahamagara umuriro ukamanuka ubwonyene. So prophet of Jesus Joshua n'umuntu yukana daimoni zigasohoka ubwonyene, umuntu asibira abagoye bagakirwa ubwonyene. Bwabo nubwo ari kuri Eliya mungorera genda kwifurije kuza kurangiza umwaka na prophet kurangiza ingorane bitangura ivyiza mu zina ryacu. Merci beaucoup. Akandi kabazo kagira kabiri turagomba ko rero niba ufukamira uciye bugufi gutyo ugaragaje ikintu kidasanzwe imbere y'Imana, ugatanze kuko umurongozi wa university nini. Alors nimba rero uciye bugufi imbere y'Imana nuko waramaze kwemezwa yuko Imana iroka nikora. The Lord says the season of danger it is over now. I see you praying this ending of the year. You say, God, I need redemption. I really need redemption. That's your cry. You just cry, Lord, I need redemption. This life also I think that this job can make me happy, but no more happy. I need the redemption. I need the redemption. That was your prayer. I pray like a prophet. I release a word upon your family, at your life. Receive redemption. Receive redemption. Receive redemption. Receive redemption. Receive in the mighty name of Jesus. We prophesy. Essa conferência de presse é muito bem because I professor muri famille muvugana muri bangana ugira gatandatu muri famille kwa mama wawe. I just say I see 4 I see 6. Prophet, Father, by your grace and your mercy, let your power be manifested. In Jesus' mighty name, power inside of you. Now remember, all of this you see doing here, I'm doing this year. This is what we call grace. Even if you're winter, Eka nakubwira ikintu cyanyuma nishure mwese mu byumvireko. Abantu bita abandi ko bagenda kumangetengete. Ni esprit ya inferiorité. Ni mhemu ya ituma umuntu avuga ngo nyina nanigwa nzovuga ko ntagiye kuzimu, ariko abantu bizera ko bishoboka nibo bantu babigira keza. Abantu ubu kuri no joro za kukubwira aho wavukiye aho mama yaraha. Haleluya. Niko ndibaza niko ndumva ubushobozi bwinshi ariko do you know that testimony? Are you man angeleza ge mariage mkosi wa kanga, right? I prophesy to one amgenda kungise kumugaba wake. Niagie muko. Niagie yaki. Nani muri teta nikiraga photo. Photo and ikene soon. You there. Your picture and you there from there. Receive it in the mighty name of Jesus. Say fire. Yesu abira mugende mubwiye Yohana ibyo mubonye nibyo muri komuro. Rero sariko ndiyerekana nariko ndakora uko niko publicity ijuru rikora publicity.
Yesu avuga ngo genda ubwire Yohana ivyo mugize ivyo mwibone ivyo mwiyumviye mwabibona babwire rero mwijoro Okay, kuri attitude mbona biza kugenda neza. Haleluya, uno mwaka tuzogusiga, mwaka twinjiye mu Whoa, okay, wait. No. We are waiting. Thank you. I love you. We love you. If you need prophecy, come night. We love you, Daddy. In Jesus' mighty name, thank you, Holy Spirit. Nishaka bari kuyo maisha